Numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri byinshi bitandukanye cyane ko biriko biravugwa mu gisata ca politike be n'igisata c'ubutungane. Hari bimwe mu bihangange mu nzego z'umutekano mu gihugu c'u Burundi vyatanguye gufatwa bikinjizwa amabero atandukanye. Bamwe muri kano kanya bariko barabarizwa mu biro bikuru vy'iperereza ry'u Burundi mu gihe abandi bo batanguye gushigwa mu busho butandukanye hirya no hino mu gihugu. Ibi byose tukaza kubigaruka ko kuko bivugwa yuko ikiriko kiratuma bose bafatwa ari uko baba ariko baritambika inyungu zamwe mu bihangange bikomeye cyane mu butegetsi bw'u Burundi cyane nko gushaka kubangamira inyungu zamwe mu bategetsi bakomeye cyane harimo n'abakorera mu biro vy'umukuru w'igihugu. Izo nkuru zose kandi zikaza zitangurira kuri komiseri Moise Arakaza batazira nyeganyega yahagaritswe mu minsi iheze. Inkuru zikavuga ko ihagarikwa ry'intwazangabo mu gipolisi Moise Arakaza batazira nyeganyega yemejwe. Ndetse amakuru yamenyekanye nuko atigeze ahagarikirwa mu Rumonge ahubwo kugeza mu masaha yitere yarapfungiye mu gasho ka police judiciaire i Bujumbura. Uyu yariko yagirizwa urudandazwa rw'amagendo rw'ibitoro. Nkuko tuza kumugaruka ko benshi barazi ko umukuru w'igihugu Valentin Ndayishimiye ubwiwe yivugiye ko igitoro yacifatiye mu minwe. Abandi bakavuga yuko ishirahamwe ry'umutambukanyi wiwe Prestige ari ryo ryafasha amasoko yose y'ibitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi bagakuzamwo ishirahamwe Interpetrole. Benshi bavuga yuko benshi mu bari ku ruhande rwitwa ko ari umwiragi ry'umuyisi president Nkurunziza ari ryo bari bafisemwo imitahe. Rero ngo kuba komiseri Moise Arakaza bataziranyeganyega yarafashwe, ibi byose birafise aho bihurira n'urudandazo rw'amagendo rw'ibitoro ndetse no kubangamira inyungu z'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye nkuko tuza kubigaruka ko muri ano makuru ku buryo burambuye. Nako kandi urongoye ikirindiro c'abapolisi bacungera ibohero rya Mpimba nawe apfunzwe, nawe akaba yaraye mu gasho ka police judiciaire i Bujumbura. Ubusuma bw'amafaranga nibwo bwatumye apfungwa. Uyu umupolisi babukoranye nawe we yamaze guhunga. Umupolisi yapfunzwe nawe akaba ari Lieutenant Colonel Habonimana Zakari, chef de poste mu ibohero rikuru rya Mpimba i Bujumbura. Akaba apfunzwe nyuma yo kumvirizwa ku busuma bw'amafaranga bwari bwaraye bukorewe umunyagihugu mu Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura. Nandi menshi tuza kugaruka ko nibiriko biravugwa kuri umwe mu baganga yari yakoze ikibi kibishe ngaha mu gihugu c'u Burundi, muganga Kabura Diomede. Benshi bariko baravuga ko iyo bagiye kure kugwa ku giturire yatanze. Nkuko tuza kubigaruka ko vyose nimuze gucikanwa, fyone subscribe canke s'abone niba utari wafyinda ko kugira ngo tuzucikanwa nadushikiriza musangiza no makuru bagenzi abo bari hose kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze imbebezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'umuza TV rero ndabaye kaze muri ano makuru. Ibihangange bitandukanye navyo vyatanguye kwinjizwa amabero atandukanye ndetse ibindi navyo bikaba bifungiwe mu gasho ka police judiciaire i Bujumbura. Komiseri Moise Arakaza bataziranyeganyega yagirizwa urudandazwa rw'amagendo rw'ibitoro. Abakozi banyeganyega kandi nabo barafatiwe mu Rumonge. Reka inkuru yacu tuyitangurire kuri aba bakozi biwe. Amasoko yacu mu Rumonge akavuga ko senare nkuru ya Rumonge yahejeje gucira urubanza rw'ikibiriraho abagabo babiri bari bafatanywe amaritiro amajana 440 y'igitoro. Abo akaba ari Ndagijimana Paul na Tuyihimbaze Asumani bafatiwe ahitwa ku Mutambara muri komine Rumonge bafise imodoka banyegejemwo igikono gishobora kwakira amaritiro arenga amajana 5 y'igitoro. Bane bagabo bo ubwabo biyemereye ko bakora urudandazwa rw'amagendo rw'ibitoro, baca bamenyesha ko bo bari abakozi ba Colonel Moise Arakaza batazira nyeganyega. Senare yakiriwe wese muri abo bagabo gupfunga umwaka no kuri hadabu ry'umuliyoni w'amafaranga y'amarundi. Imodoka abakoresha yafashwe ikazocabwa leta, igitoro naco nyene kiragurishwa amafaranga yaco agashigwa muri leta. Umwe mu bazi ibikorwa vya komiseri Moise Arakaza bataziranyeganyega yatubwiye ko vyari bisanzwe bizwi ko iyo ntwazangabo mu gipolisi ko urudandazwa rw'amagendo rw'ibitoro. Yatangajwe n'ingene ngubu ariho biyumviriye kumufata. Aho yagize ati nyeganyega yarasanzwe azwi ko adandaza igitoro ca magendo, yakirangura imanyovu mu gihugu ca Tanzania akacinjiza aciye ku mupaka wa Mugina mu Mabanda. Kenshi yakoresha abakozi ariko nawe nyene rimwe na rimwe araho yafata irya Mugina aciye mu Mabanda agiye imanyovu ku mupaka wa Burundi n'igihugu ca Tanzania. Uyu ngo yahora abanza kuja kukibikiwe ku Muyange muri komine Nyanzarake, ivyo nta numwe atarabizi ku Mugina. Benshi bati ese ubwo koko komiseri Moise Arakaza bataziranyeganyega azohanwa.
Igitangaje muri urwo rubanza ni ingene abakozi bakira urubanza rw'ikibiriraho ariko umukoresha wabo Moise arakaza bataziranyeganyega we akaba atarahamagawe muri urwo rubanza. Sentare nkuru ya Rumonge ikaba ishobora kwitwaza ko yo idafise ububasha bwo gucira urubanza intwazangabo y'ipete rya koloneli kuko yo urubanza rwayo ruhera muri Cour d'appel. Ariko mu mategeko mu gihe umwe basanga icaba afise ico bita privilège de juridiction bose baca bajanwe muri sentare ishobora kwakira urwo rubanza. Ukumanyagura urubanza rumwe rukavamwe imanza zibiri zidasa bishobora kuvyara ko hohanwa abo bashoferi batoya nyene kubatuma we ntihagire icaha yagira imbere dosiye yiwe ikibagizwa. Moise arakaza bataziranyeganyega kandi asanzwe avugwa mu mabi menshi cyane arimo ubwicanyi yakoreye mu makomine atari make nka Matana, Bururi, Mugamba, Kabezi, Kabarore n'ahandi. Moise arakaza ntigeze kandi hanigwa ubwo bubisha aho yaciye hose yama yigamba ko ashigikiwe nabo hejuru ku buryo ataho mukora ko akiri muri Kabarore ho yavuga ko ashigikiwe na Perezida Ndayishimiye. Muyandi makuru ariko aradushikira cyane cyane kuri dosiye ya komiseri Moise arakaza bataziranyeganyega nuko ho bari impari ziriko ziraja mbere mu bihangange bitandukanye nga mu gihugu cy'u Burundi kuko umugenduzi Murantunge General de Police Christophe Manirambona batazira wakanya asanzwe ari cegera cyo mugenduzi mukuru w'igipolisi amufata nk'umungu we mu vyakazi. Rero uyungu akaba ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo uyu komiseri Moise arakaza bataziranyeganyega ariko nkuko tuza kubigaruka ko makuru tukiriko turatohoza. Suwo wenyene kandi ari mu gashoka police judiciaire Bujumbura kuko n'urongoye kirindiro cy'abapolisi bacungera iborero rikuru rya Mpimba apfunzwe. Uyaraye mu gashoka police judiciaire Bujumbura ubusuma bw'amafaranga nibwo bwatumye apfungwa. Umupolisi babukoranye nawe yamaze guhunga. Uwo mu chef de poste Mpimba yari mu Kanyosha ni muti vyagenze gute kugira ngo Lieutenant Colonel Habonimana Zakari chef de poste mw'iborero rikuru rya Mpimba Bujumbura apfungwe nyuma yo kumvirizwa ku busuma bw'amafaranga bwari bwaraye bukorewe umunyagihugu mu Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura. Hari kugenekerezo ya 15 ku kwezi k'umunani mwaka wa 2025 uwo mu chef de poste Mpimba yari mu Kanyosha n'imodoka aho yari kumwe n'umupolisi umucungera umutekano yitwa Ernest be n'undi mupolisi yitwa Layubahirize Terence w'ipete rya Premier Sergeant akaba anatwarira aho nyene mu Kanyosha. Bari kwibarabara rya kabiri aho mu Kanyosha nk'igihe cy'isaha 3 z'ijoro niho chef de poste yahamagara umukenyezi yari hafi yaho afise agasakoshi sakame karimwo amafaranga atari make ariko nawe aranka kugenda kumwitaba mu modoka. Aho umwe mu bamucungera umutekano wiwe yaciye asohoka imodoka aja gutegeka umukenyezi kwitaba Zakari amukankamira ati nyaruka witabe chef mu modoka ariko araguhamagara. Umukenyezi yabandanije kwihagarara ko aramwankira kwitaba. Muri ako kanya wa mupolisi Terence yaciye yururuka muri ya modoka n'ishavu ryinshi aca ashika yaka wa mukenyezi ka gasakoshi yarafise karimo amafaranga y'amarundi miliyoni 4,200,000 aca asubira muri ya modoka yarimwo chef de poste Zakari. Gushika aha ntituramenya ko abo bapolisi bo bari bazi ko umukenyezi yarafise ayo mafaranga bagaca batega umutego wo kumusahura. Ico bikoze nuko aya mafaranga yose baciye banyuruza. Muti none vyakurikiranye gute? Muri ako kanya bagisahura uwo mukenyezi haciye haduka akajagari. Abapolisi bahegereye baratabazwa nibwo haciye haza abandi bapolisi na OPG niho baca basaka muri ya modoka basanga ka gasakoshi ka wa mukenyezi karimo indani bakuguriye basanzemwo 13,000 gusa. Aha rero baciye batwagwa kuri poste y'igipolisi. Igitangaje chef de poste Mpimba wewe baciye bamureka ritahira numwe mu bamucungera umutekano. Bamaze gushika kuri poste niho abaraho bibaza aho ba Murantunge niho bibaza aho ba hakamanganiye hazimanganiye amafaranga yose. Kumbure bamwe bari mu modoka baciye bayagabangana aho rero haciye hapfundikwa ingingo yo gusaka. Imbere yo gusaka umupolisi Terence yavuze ko afise amafaranga atarenga 350 ariko bamusatse baca musangana amafaranga arenga 900 y'amarundi. Niho hacafatwa ingingo yo kumupfunga ariko biranka kuko wewe yararahiye ararengwa ko atinjira mu gasho hatabonetse chef de poste Mpimba. Amakuru dukesha amasoko yacaho mu Kanyosha umupolisi amaze kwanka kwinjira mu gasho hacaduka akajagari kadasanzwe arabagwanya gushikaho bagenzi we barasajuru kugira bamutera ubwoba ariko bibi vy'ubusa baca bamugumiza ko yamapingo mu maboko naho yahavuye atoroka. Muti nanone vyagenze gute ngo umupolisi atoroke? Nyuma kwanka kwinjira ibohero umupolisi Terence yaciye atoroka ariko igitangaje nuko atorotse yambaye yamapingo ku maboko. Biragoye gutahura ko kwabaye gutoroka bisanzwe canke kwabaye gutorokeshwa.
ejo hahise rero niho chef de poste Mpimba yacarengutswa imbere ya procureur general acatangura kwisigura avuga ko wewe atazi ivyabaye kuko ngo yari yahaze utuyoga, akavuga ko atazi ivyabereye muri ya modoka barimwo. Ariko izo nsiguro ntizanyuza bariko baramwumviriza. Nyuma yo kumwumviriza haciye agirwa ko apfungirwa mu gasho ka police judiciaire mu Bwiza aho yari ijoro rya mbere. Kumbure izindi ngingo zishobora zikurikira nazo zirashobora gufatwa mu minsi iri imbere, cyane cyane nkuko benshi bariko barabivuga ko uru rubanza rushobora kuza nawe kumugeza kure. Andi makuru ahari kandi nuko benshi mategetse bo hejuru nabo mu nzego zitandukanye z'umutekano nga mu gihugu cy'Urundi nabo bamaze kumenya ivyo rubanza, bakavuga rero ko bitaza kuhava byorohera uyu mu chef de poste wo mw'ibaro rikuru rya Mpimba, mu gihe kandi bivugwa yuko yarasanzwe avugwa mu mabi nkaya ngaya. Si we wenyene kandi kuko hari n'imyidogo ikomeye ku muyobozi w'ibaro rikuru rya Rumonge. Hari amakuru igeze kuja ahabona avuga ingene umuyobozi w'ibaro rikuru rya Mpimba Frederic Niyubahwe yaraherutse guhana abaserukira abanyororo bahora bakandamiza abandi mu kubaka amahera y'umurengera. Frederic Niyubahwe yarabaye karorero arashimwa na benshi. Mw'ibaro rikuru rya Rumonge rero hose ko biri havuga y'umuyobozi w'ibohero Pascal Manirakiza yoba yarahinduye ibohero isoko giwe adanarizamwo ibinyobwa ku biciro vy'umurengera, akanavuga kandi ko hari amahera toza abanyororo aciye ku kagwi k'abajejwe security mw'ibohero. Ubu ni umwe mu butumwa duherutse kuronka buvuye mu bakozi ba prison Rumonge. Uti amahoro. Abanyororo mw'ibohero rikuru rya Rumonge barahanzwe n'ibibazo vyinshi. Kimwe mu bibahanze ni ikibazo c'amazi aho ayo arakunze kubura gose. Barahanzwe kandi n'umuyobozi w'ibohero Pascal Manirakiza asa n'uwahinduye ibohero nk'isoko yiwe. Aragenda akarangura ji bita fungusi mw'isoko ya Rumonge aho ikarato ayigura 42,000 y'amafaranga y'amarundi akaca yigurisha 52,000 mw'ibohero. Kundwi arinjiza amakata arenga 600 ya fungusi mw'ibohero. Muca mwumva ko Kundwi yinjiza amafaranga arenga 6,000,000 nk'inyungu yiwe akuye ku munyororo yigorewe. Umuyobozi w'ibohero wenyene afise kandi akabari mw'ibohero aho kiyeri yahora kigurisha 6,000 imbere yuko hazi ibiciro bishasha amusteri ku mafaranga 8,000. Ivyo vyose abikorana n'uwitwa Salum ajerwe security ya mu banyororo. Uyo Salum yakuwe mw'ibohero rikuru rya Gitega yagirizwa ko yashatse kwica umuyobozi ashitse mu Rumonge acabwa guserukira abandi banyororo. Uyu muyobozi w'ibohero asanzwe kandi akorana na Salum nyene mu gutoza amafaranga 5,000 buri kwezi ku munyororo wese iyo bafise agatelefone ko kuvugisha umuryango. Aha rero ntituvuza amagogwa abanyororo abagwaye bagira. Ntabemerera kuja kwivuza, arabatuka akabagotsa ngo nibashake bapfe. Ibohero rya Rumonge rishobora kuba ryo rya mbere rifise abanyororo benshi bagendera kuri bekiye. Ubumuga burarembeje abanyororo kubera kutavugwa neza. Ukuntu umuyobozi akora nakamaramaza, arakwiriye kwihanura. Ivyumvikana ingene akeneye gukandamiza no gutungira ku banyororo bigorewe. Uti twebwe nk'abakozi dukorana nawe turifuza ko hobaho audit hakaza umugwi uvuye hejuru gasuzuma ibikorwa vy'uyu muyobozi. Turifuza kandi ko ubutumwa bushikira umushikiranganje mushasha w'ubutungane Ritemoni Katihabwa maze akishikira hano kuraba ibiba biriko birakogwa n'ababa barajeje amabanga, ariko bo bagasa n'abasiga isura mbi iki gisata c'ubutungane ndetse n'igisata co Muyandi makuru kandi nkuko twabivuze hari muganga Kabura Diomede yoba havare kugwe ngo nako dape ya Gitega. Hari amakuru yagiye habona ya muganga Kabura Diomede yagize inyifata iteye isoni mw'ijoro ry'igenekerezo ya 26 rishira igenekerezo ya 27 ukwezi guheze kuri hôpital regional ya Gitega. Inyifato yahitanye ubuzima bw'umwana yitwa Igiraneza Moses. Kwigenekerezo ya 30 Mukakaro uyu mwaka Senare nkuru ya Gitega yahanishije muganga Kabura Diomede umunyororo w'imyaka 3 ni hadabu y'ibihumbi 100 n'ishumbushingana n'imiliyoni 50 z'amafaranga amarundi zohabwa umuryango wabuze. Muganga Kabura Diomede yarunguruje urubanza muri Cour d'appel ya Gitega. Urubanza rwarahamagawe ku wa kabiri uheze ariko umuryango wo muhisu cuhabwa irindi sango. Nkuko amasoko yacu bivuga hari umugambi wapfunditswe wo kurekuza muganga Kabura Diomede. Urubanza rwitezwe kumvirizwa uno munsi muri Cour d'appel ya Gitega. Ngabashaka kurekura muganga Kabura bakaba bavuga ko kubera umwana yamaze guhambwa ubu bashobora gukora ivyo bashatse vyose. Ivyitwazo vyateguwe gukoreshwa nuko muganga Kabura Diomede nawe yaragwaye uwo mugoroba, ariyo mpamvu atavuye uwo mwana. Ivyo ntibifashe, agwaye yari gusiba akabimenyesha ibitaro maze akazundi muganga ararizamu. Ikindi kandi badukanye nuko umwana yazanywe kwa muganga aremvye, abo ngo banakeneye kubihindukiza se w'umwana abari we akurikiranwa.
Nico benshi mu bakurikiranira hafi vy'amategeko bakavuga ko nta shingiro gifise kuko umuvyeyi yari yaravuje umwana bamuha imiti afatira muhira abonye bikomeye amuzana mu bitaro. Noneho ico sico cosigura impamvu muganga Kabura Diomede yanse kuvyuka kuraba umwana akabwira abaforoma ngo nibareke kumugora. Ese sico cosigura ingene yishuye nabi se w'umwana ariko aramwinginga ngaze kumurabira umwana. Sico cohindura icavuzwe na muganga ko umwana yishwe no kubura umuganga amuraba kare. Abariko barakora rino rementanya bahereye kwandika ku mbuga zitandukanye haraciye indwi zibiri basaba ko bahindura inkuru yatanzwe. Ivyo babibwira Pacifique Ninahazwe ngo yandike ko Kabura Diomede yaragwaye kandi ko Igiraneza Moses yaragwaye ingwara idakira. Pacifique Ninahazwe yarongoye ishiramwe Focode yari yamirije ivyo bariko baramusaba arabatomorera ko bashigikiye ko abaganga bigenza nka Diomede Kabura bahanwa ku neza y'abagwayi bose. Ukutabahana rero bikazotuma hari abagwayi benshi babandanya gufatwa minenegwe mu bitaro bitandukanye. Abacamanza baza guca runo rubanza ngo babikorana ubwitonzi bwinshi bibike ko runo rubanza rurabwa n'abarundi benshi kandi ko rwerekeye uburenganzira bwa buri muntu bwo kuvugwa neza.